Minisiteri y'ubuzima muri Gaza igenzurwa na Hamas yavuze ko Abanyepalestine nibura 81 bishwe naho abandi barenga 400 barakomereka. Ibi byabereye mu bitero bya Israel muri Gaza mu masaha 24 yo kugeza kuri wa gatandatu saa 6 z'amanywa. Ni nyuma y'uko icyo gitero cyagabwe iruhande rw'ikibuga cyo mu mujyi wa Gaza, nk'uko abakozi bo mu bitaro bya Al-Shifa hamwe n'ababibonye babibwiye ibiro ntaramakuru bitandukanye. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha BBC gahuza miryango yasabye igisirikare cya Israel kugira icyo bivugaho, ubwo kugeza ubu nta kirasubizwa. Amashusho y'ibitangazamakuru bya BBC agaragaza abantu barimo gucukura mu mucanga bakoresheje ibiganza byabo, abandi bakoresheje ibitiyo mu gushakisha imirambo. Hagati aho kandi Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko yizeye agahenge gashobora kwemeranwaho mu cyumweru gitaha. Abahuza bo muri Qatar bavuze ko bizeye ko igitutu cya Amerika gishobora gutuma amasezerano agerwaho. Ibi bibaye nyuma y'agahenge hagati ya Israel na Iran kashoje intambara yamaze iminsi 12 hagati y'ibihugu byombi. Muri Werurwe uyu mwaka agahenge k'amezi 2 kagezweho ubwo Israel yagabaga ibitero bisha muri Gaza. Ayo masezerano y'agahenge yatangiye ku itariki ya 19 Mutarama, yari yashizweho kugira ngo akurikizwe mu byiciro bitatu, ariko ntiyarenze icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri cyari kubamo gushiraho agahenge gahoraho, gutahukana abashimuswe bari bakiri bazima muri Gaza bakaguranwa, kurekura imfungwa z'Abanyepalestine zifungiye muri Israel ndetse n'ingabo za Israel zikava burundu muri Gaza. Ku wa kane umutegetsi wo hejuru muri Hamas yabwiye BBC gahuza miryango ko abahuza bongeye ibikorwa byabo byo gutuma habaho amasezerano mashya y'agahenge muri Gaza no kurekura abashimuswe, ariko avuga ko ibiganiro na Israel bigihagaze. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu i Tel Aviv muri Israel habaye imyigaragambyo isaba ko habaho amasezerano yo kurekura abanya-Israel basigaye bashimuswe bagifitwe na Hamas muri Gaza. Abateguye iyo myigaragambyo bavuze ko igihe kirageze cyo kurangiza imirwano no kuzana buri muntu wese mu rugo. Igisirikare cya Israel IDF ntacyo kiratangaza kuri ibi bitero byatangajwe. IDF yasohoye itangazo ku mugoroba wo kuwa gatandatu ivuga ko yishe Hakam Muhammad Isa, umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu ishami rya gisirikare rya Hamas. IDF yavuze ko yamwiciye mu gace ka Sabra ko mu mujyi wa Gaza ku wa gatanu. IDF kandi yavuze ko yari umwe mu banyamuryango bashinze ishami rya gisirikare rya Hamas, ndetse ko yari umwe mu bagize inama nkuru y'umutekano ya Hamas, kandi ko yagize uruhare rukomeye mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igitero Hamas yagabye muri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023. Igisirikare cya Israel cyatangiye kumisha ibisasu kuri Gaza mu gusubiza kuri icyo gitero cyiciwemo abantu hafi 1200 n'abandi 251 barashimurwa. Kuva icyo gihe Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu barenga 56,000 bamaze kwicwa muri Gaza.